Mwakoze kubona mwatoye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ingwara y'umutima cardiologie congénitale abana bavukana ivugwa ari uko babanje kubagwa kandi iyo ngwara ikaba itavugwa mu Burundi. Murabikurikirana mu ntango y'ano makuru. Turababwira n'ibijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariye ugwaruka rwitunganiriza imigambi yago. Amakuru saya gusa mu kanya ndababwira ya n'ayandi midonido. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru nari mpejeje kubibabwira. Ingwara y'umutima abana bavukana yitwa cardiopathie congénitale ivugwa ari uko umwana babanje kumubaga kandi iyo ngwara ikaba idashobora kuvugwa mu Burundi. Ivyo bikavugwa na muganga Constantin Nyamuzangura arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abaganga banonosoye ivyo kuvura umutima n'imitsi. N'inkuru ya Peniera Kazemwami. Ishirahamwe rihurikiyemo abaganga bavura indwara y'umutima n'imitsi batunganije inama rukokoma igira 6 bakaba barabiye hamwe indwara abana bavukana y'umutima cardiopathie congénitale ifata igice kimwe kwijana c'abana kw'isi yose ikavugwa ari uko babanje kukubaga nk'uko bivugwa na muganga Constantin Nyamuzangura avura indwara z'umutima n'imitsi. Nk'uko bashoboye gukurikirana ibiganiro bavyumvise nta biharuro dufise ku rugero rw'igihugu ariko tugereranije ibiharuro umwana umwe kwijana aravukana ico kibazo. Hanyuma rero ikibazo dufise ngana nuko izo ngwara kenshi zivugwa no kubagwa canke bisaba ivyo bita chirurgie cardiaque bitaboneka mu gihugu ciwacu. Akavuga ko hakiriho intambamyi zo kuvura iyo ndwara kuko itavurirwa mu Burundi. Uburyo bw'abahinga turabufise kuko Société Bondaire de Cardiologie ihurikiyemo abaganga bose basanzwe bavura izo ngwara. Intambamyi nyamukuru dusigaranye no gushobora kuronka uburyo plateau technique, kuronka ibikoresho kugira ngo muri kazoza dushobore kubagira abo bana ngaha kubijanye n'abo bana basanzwe bagendana ingwara bavukanye z'umutima. Iyo nama ikaba yahuje abaganga banonosoye kuvura indwara zitandukanye hamwe n'abigisha muri kaminuza mu gisata c'ubuganga. Umugambi w'igihugu w'iterambere ridakumira uje gukuraho ubusumbasumbane buri hagati y'umukenyezi hamwe n'umugabo. Ivyo bikaba vyavugiwe mu ruganda rwo kwemeza uwo mugambi w'igihugu uzomara imyaka 5. Umugambi w'igihugu w'iterambere ridakumira w'imyaka 5 wemejwe mu ruganda rw'iminsi 2 rwateguwe n'ishirahamwe ryitaho gukingira ingo n'imiryango no gukinga amabi afatiye ku gitsina rifadikanije na leta y'u Burundi biciye mu mugambi dukurire hamwe. Muri uwo mugambi leta y'u Burundi igomba gukuraho ubusumbasumbane buri hagati y'abakenyezi n'abagabo nk'uko bivugwa n'umwe mu bitavye ugo ruganda Joseph Mujiji arongoye ishirahamwe ry'abagabo bagwanya amabi akoregwa abakobwa n'abakenyezi. Dushaka kugabanya ubusumbasumbane mugabo umuntu wese akaronka ibintu biri ku rugero rwiwe. Ubwo kugabanya ubusumbasumbane si ibintu biba mu musegonda umwe kandi si ibintu biba abantu baca mu bonyene. Rero uruvye bikonje vyagiye bigenda urumva ko abiteye igomwe kumva ko bavuye mu ministère mu bushikanganje bwinshi bunyuranye bafise ubumenyi bwo gushaka gushira mu ngiro ibikorwa bizotuma hagabanwa isumbasumbana by'abantu n'ikumirwa ry'abantu. Uyo mugambi uzotuma igihugu gitera imbere kuko abakenyezi n'abagabo bazokora bafise inguvu zingana. Bivugwa na Donatien Girukwishaka umuyobozi mukuru w'ineza y'umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Nta terambere bishoboka abene gihugu baba abagabo baba abakenyezi bose badatereye umuganda kandi bimwe biboneka bafise inguvu zikwiye kandi zije kungana kugira ngo bashobore guterera by'ukuri mu iterambere ry'igihugu.
uruganda rwo kwemeza umugambi w'igihugu w'iterambere ridakumira rukaba rwitabwe n'abaserukiye ibiro vy'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka na nkenguzamateka, ubushikiranganji bwose biciye mu mugambi dukurire hamwe ku buryo bwatanzwe n'ubumwe bwa Buraya biciye mu mashirahamwe ya Care, Reja na Action Aid. Abafise amikoro make basegereza mu mabarabara atandukanye basaba leta ko yo baronsa imitahe n'inyigisho kugira ngo birangurire imigambi y'iterambere gutyo bave muri ayo mabarabara. Ivyo bakaba babivuze mu gihe bari mu nama bahura n'abayobozi batandukanye bo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Muri ico gikorwa cyo kubandanya bahimiriza abafise amikoro make bahora basegereza mu ibarabara cabereye muri komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura, bahashikirije ibitari bike na cane cane mu vyo kwiyungunganya bakakorera hamwe mu mashira hamwe. Abo basanzwe bafise amikoro make bakaba bashikirije ikibazo aho bavuze bati kuja mu mashira hamwe ni vyiza atariko ntitugira ico dutwarayo. Bega ayo mashira hamwe nayo makoperative tuzotondana amaboko agaragara tuziganye ubusa twimbura ubusa. Nukuri uko turi hano dufise amaboko turakomeye, tugomba gukoresha amaboko, tureke kwama twitwa abasegerezi. Nukuri mutafika agatari ukuhari amashira hamwe turaje ukume mutugaka agatari twakabahaye ngo namugakoreshe, ariko tubone ikintu cinjira mu ishira hamwe tuza tubone ukuntu tuzovuma turi aho twabasangiye. Kuri ico kibazo bashikirije umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda Ndabanyikwa Felix akaba yabishuye avuga ati ni mugende mukora ayo mashira hamwe nayo imitahe tuzoyirondera mu banki y'abakenyezi. Babwiye banki y'abakenyezi burya mu banki y'abakenyezi uko yubatse nimibaze ko mu banki bagenda gutorayo amamiliyoni gusa kugira tubereke yuko n'imitahe mito cane abariko bavuga ngo dukeneye umutahe twiyungunganye dukora udukorwa, n'imitahe mito barayitanga. Kandi bo bicukora mwishirahamwe mutanga ivyiyumviro, ivyo vyiyumviro mutanze ubushikiranganji buzobafasha kubaka umugambi. Mwomenya ko mu vyigwa bagize basanze ibice 70% vy'abasegereza hano mu gisagara ca Bujumbura bava muri iyo komine ya Ntahangwa. Leta y'u Burundi iheruka gushira umukono ku masezerano akingira akongera kwitaho abantu bageze mu zabukuru. Ivyo bivugwa na Imelda Sabushimike n'umushikiranganje wo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu Desire Sindiyihebura. Muri urwo rugendo yahoramwo mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cyane cyane mu ntara ya Ngozi, umushikiranganje Imelda Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira yemeje ko leta aserukira iheruka kwemeza amasezerano akingira kandi yitaho abageze mu zabukuru. Ari mu rugendo mu kigo cyabo bageze mu zabukuru mu ntara ya Ngozi muri zone ya Gatsinda komine Mwumba, yavuze ko hari umunsi wabahariwe uhimbazwa kuwa mbere Gitugutu uko umwaka utashe, aho kubwiwe abona ko abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho, kubonana n'ababafasha hamwe no kubashigikira. Umushikiranganje Sabushimike yavuze ko ku rwego rw'igihugu bategura hobaho umunsi wabahariwe abageze mu zabukuru, kandi hakabaho n'ikiyago hagati yabo ababafasha mu bigo begeranizwamwo, hamwe rero nuko boraba ingene boyaga no kubahuza n'abakiri bato. Abarongoye ivyo bigo yagendeye aho mu ntara ya Ngozi bakaba basaba ko leta yobandanya kubafata mu mugongo, kuko ngo hari ibibazo bitandukanye vyinshi bikeneye gufashwa. Aho nko muri komine ya Mwumba bakaba basaba ko ikigo c'abageze mu zabukuru bohabwa amazi meza. Mu gihe ugwaruka ruhamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo gwitunganirize imigambi y'iterambere, ruvuga yuko rugihura n'intambamyi nyinshi kuko barundi batarijukira kugura ivyo gugwaruka rukora, bakabasaba yuko bokwijukira kugura ibikoregwa iwabo. Pierre Claver ruca mu vyuma. Turi mu kigo ndangakaranga cy'Ubujumbura mu Viva. Aba mubona ni bamwe mu gwaruka basanzwe baharangura imyuga yabo yo guhingura ibisharizo byo mu mazu n'ahandi. Muri bo baratubwira icyatumye bahitamo gukora uwo mwuga ndetse nuko bawutanguye.
Jana nakuze muhira hari ibintu by'amashusho ba papa bakora basogo bande ndabibona nanjye kumva birangyoheye hanyuma nanjye ndabikunze cyane numvise ko ntobikora nubundi uva ko atakandi kazi nokora kuko ibirangyohera cyane ko nanabikora nagatanguye kera cyane ariko naragiye no kwiga mu ishure nyene yavyo mbwa cyane inspiration nayikuye kuri papa wanje Petero Ndayisaba batazira kibuye bavuga ko ubundi buzi bwamunaniye gukora. Novuga ngo jewe ubwa mbere nk'ibikora nari nzi n'agaciro kavyo kuko naragerageza kubiheba nkaje gukora ubundi buzi mbwa nkasanga nagarutse nkabiheba nkaje mu bundi buzi mbwa nkaguma ngaruka kuri ka kazi nyene. Mu nyuma haragezaho ntahura ko ariko kazi nkwiye gukora harageraho nicara ndakaguma ko ndakora mu nyuma asanga rero bimviriyemo kuronka amahera niko guca nguma ndabikora gushika n'ubu naho biruko intambamyi zozo ntizibuze nko kubura isoko z'ivyo bakoze n'izindi bagasaba abarundi guhurumbira ivyakorewe iwabo. Ikintu ca mbere nsaba nuko abarundi bene wacu kwanza bo kwiga gukunda ibintu byo mu Burundi kuko kenshi tugurirwa n'abanyamahanga. Mwamenya ko igenekerezo ya 15 mu kakaro mu mwaka wa 2014 ariho hatangura guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubushobozi bwo gukora urwaruka rufise mu ntumbero yo kugumvisha akamaro kago ndetse n'uruhara rufise mu iterambere ry'ubona kazoza k'ibihugu vyagwibarutse. Aha rero akaba ariho hagarukiye amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, ntibagiye gushimira bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugezaho ndayabashikiriza. Sinogenda ntashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma Jean Claude Nduwimana na Gilles Boris Ingabire batumye amajwi n'amasanamu bibashikira, nawe Ange Sherisa Nzeyimana niwe yarayahagarikiye nkaba ndamwishimiye mwevuye ku mutima. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije nkabifuriza kugira weekend nziza mu banyu no mu vyanyu naho utaha murakoze.